Yes, yes, it's your baby killer. It's your Yes, baby killer, your favorite. nibaza yuko drama tuno munsi akunkuyeko Kweli. je muraniririmbira aho hantu agaca ndaba ngo ivyo nturiko uravuga ngo size na gato ubu nibaza yuko amahoro ataje Cyane yego Ikibiriraho. vraiment yego uransinze. Murakoze Ndemeye cyane. kunsinze. Yes, bakunzi ba explosive. Now, let me see your hands up ku bakunzi ba baby killer yamaze kwishikira ngo imbere yanyu mwari mumaze igihe kinini mudusaba yuko twamubazanira hano hanyu kugira mushobore kumuyagisha afana benshi muri explosive mutubwirana imitigari dramati. Now, nguyu munsi urashitse umunsi aho mumubona imbere yanyu kandi mumubona mugashobora kumibariza ibibazo byose So mukeneye. grateful to be here. Merci beaucoup, guys. Yes, urameze neza ariko. I'm good. mu gihugu kibanyu bari batugufatiye neza Cyane, guys. abandi ejo baje bafise amatama wewe ni difference byagenze gute ariko avuga abandi bari bagiye gutembera mu mahanga ejo ngo baje bavyibushe. J'ai pas croisé ça, mugabo ninabibona nzogira ko nanze commentaire. Yes, twarabibonye mu Rwanda. Mugabo nyine abantu bo hanze rega bafatana neza. Si umuntu avuyeyo ameze uko atarasanzwe ameze so. Ni iteka kuri twese kubera ko baba baradufatiye umuntu neza. Cyane. we ntaco wabuze hariya none byagenze gute kugira ngo ugaruke Je mvuyeyo ndanavyibushe vyo bari sa cause I can't wait kuvyibuha kabisa. Urabikenega drama. Cyane go. usanga uri muri abantu bafise ya mibiri twavuga ejo Ari imibiri ari itavyibuha. imibiri itavyibuha Ndibaza ko ndimwe cause it's been a long time nshaka kwibona meze ukundi kuntu. Antuka basi no mu maso gato I don't know. Yes. Kandi urafungura ugasanga neza. umutwe Ari Muko kwanje. Yes, you are welcome abantu. DJ Club. Appreciate. Yes, you are welcome abantu bari banindiriye kukubona ni benshi mu rugendo warumaze iminsi mu gihugu cy'u Rwanda ibiganiro byinshi wakoze twarabikurikiranye. Nabonye n'umwana w'umwigeme yisabira yambi mu kiganiro. Miss Nyambo Give me a hug. Give me a hug, man. How's it? Umusore wacu ibyo bintu arakunze cyane. byaciye binyaruka gose Cyane. byaciye binyaruka par rapport ya ari waciye agwira mu mporero kakantu vraiment kajya Hari inyuma aba bagabo minsi yose muzo muritegura iyo muje mu bintu nk'ibi harimo umukobwa. Ntibyakigwa kumwe turabizi vraiment. Yeah. Yes, ni dramati. Yes. Ndamukiriza abakunzi ba explosive kugira ngo twinjire mu kiganiro. It's your boy Dramati is in the building. Niyaze ko muri hose mumeze fresh. So Yes. I'm in the building already. It's an explosive night. Let's get it. Yes, thank you so much. Turaza guca hirya no hino mu vyerekeranye na career yawe ariko kandi icatuzanye kuri no munsi ku bantu batari bakizi reka nakibabwire nta banga nigera ngira muri explosive ni concert ya Dramati canke Dramati concert kimwe mu bintu abantu mu gisagara ca Bujumbura biteguriye cane canke abantu bashushe abantu bazi ivyo barimo abantu bari branche babana bo mu muji bariko baritegurira cane kugira ngo bazobe barimo concert turaza kuyaga byinshi kuri yo drama ariko kandi kubera iki now ariho hageze ko wumva yuko wewe wogira concert yiwawe duhere ngaho. I think buri gihe cyose kiba gifise umwanya wacu. Yes. N'umwanya wacu wa mbere kandi nibaza ko we all have an idea y'ikintu twokora mugabo umwanya ukaba utaragera. Yes. So iyo ugeze rero muri niveau kumva ati maybe it's the time. So that's how nisanze ndi muri iyo idea nko kuvuga ati reka ndabikore. And then ntange opportunities ku baririmbyi bamwe nongere ntange na motivation ku bandi baririmbyi dusanzwe dukora ibintu bimwe cause some of them arige baba bumva umengo it's a big deal ni ibintu binini cyane biturusha ingufu kandi ari ibintu dushobora kugwana navyo tukabishobora ubwiwacu. Nivyo ibintu wari warabuze kugira ngo ushobore kuba ubikora nko mu mwaka uheze canke kuko uramanze hafi imyaka novuga nk'itatu ufise ikibanza kinini ya mu muziki wacu kubusohoye madam wamifise hit kweri kutabikoze igihe wasohora madam kweri kutabikoze inyuma yaho gato mugabo uno musi kijya gihe hari habuze iki cabonetse muri kano kanya. Nibaza ko ikintu ca mbere nyamukuru ni kwanza kwegera abantu. Yes. Mukanywana kumva yuko hageze ko nawe ubakira ari ubatumiye so namye ndindiriye ko uwo mwanya ugera navuga ikintu nyamukuru cari cabitumye bitaba avant navuga ko wari umwanya wonyene. Muri process watanguye gutegura concert yiwawe imeze gute? We lit kabisa tumeze neza cyane. Nibaza ko cyane gose muga kubera ko niko kazi dukora nta kazi na kamwe kataruhisha and I respect that bikwereka ko uri kurakora kabisa. Yes.
tukiri kuri kinyene ca concert hari ugati ikintu ba wifuza cyifuza igihe kinini kugikora ariko igihe kikaba kitaragira canke ukaba utaritegura neza kugira ngo ukore ico kintu Dramati tukuzi nk'umuririmbyi muri to boy aha hantu nacengira akabazo k'amatsiko ko kubaza igihe wari ukiri muri Bantu Boy utariyumvira ngira ngo no gusohoka canke bitaraza mu mutwe kwiyumvira yuko wosohoka ukaja gukora carrière solo nibihe bintu wipfuza nibihe bintu washaka kijya gihe ukiri hajya mugabo utabona aho bizoca tu mugabo wavyifuza cyane icambere ndi hajya nabona ko mfise ibintu byose cause it was a pleasure kubwiwanje kuba ndi hajya and then nkumva ko ndi mu muryango munini kandi wagutse urimo abantu benshi bakomeye so mujya mwanya ibintu byose nari nkeneye nenda bifise cause sinigera ni naguka cyane nshake ibintu nafise canke ntabonera umwanya wavyo canke ntabona ingene no bironka so novuga ko mu majambo make nta kintu na kimwe kabisa nifuza being there ndirimbana na Fizo being in a studio na ba Double J it was a great experience kabisa yari mwiri cyane ibintu aramahoro cyumviro cyaje kuza gute rero aho nyene cyumviro cyaje kuza gute kwiyumvira ati je kansohoke nje kwikorana at some point haragera igihe wumva ati I really need to try ibintu maybe ndi je nyene canke n'abandi bantu bashasha mu gihe ubu ufise amasezerano abikwemerera so je I was free gukora ico kintu so ikindi kintu natahuye nuko abantu benshi nabo baba bagukunda canke baba bari tayari kugukorera ibintu they were never gonna do it nkuko wewe uvyikorera so I said let me try my best ndabikoreje nyene ndabe ama resultat bitanga ni igihe kinini umaze mu muziki w'Ubujumbura kandi wagize amahirwe mu mwanya muto wakoze amateka menshi cyane wakoze wabona bugaragaye ku stage menshi cyane ariko kandi baravuga yuko uri umuririmbyi uri ufise creativity yawe wisangi na cyane cyane kuri performance kuri show kijya kintu ugihe kibanzi cha wakuye hejya inspiration yo kumva uko ugira ibintu binini last time muri show ya Kigingi hariho nabantu babifashe kumenga ni binini cyane menga ha umjama yarengeje umenga ntibarabimenyera mu maso y'abarundi ku stage yacu bamenyereye vya bindi bashiramo playback twagiye ibikini bindi ariko uraboneka ko ari ibintu bateguye umwanya munini ya cyane why bigwe misi yose stage ushira mu ziye nguvu zose nibaza ko stage niwo mwanya mwiza wo kwinterpreta ibikorwa ukora n'abantu babikurikirana canke n'abakiriya basanzwe babigushorera so they always like used to kumva ama sound ku television they always see you performing ino musi barambonye hano why ejo bombona kujya nyene so I always try to do something kiri different ku buryo umuntu ataza kumva aze kumva madamu muga ntayumve nkuko yayumvishe la fois pass and then ngerageje kuraba ndi umuntu araba ibintu by'abandi bantu cyane nkaraba ahantu isigeze ibindi abantu bariko barakora and then ugerageje kuraba umuntu kugira kure ategerezwa gukora ibintu bikomeye cyangwa bimuruta inguvu kugira nawe uzokwicare hasi ugati I experienced myself ndimo nkora ibintu by'abantu bakuze n'abantu bazogutahura yuko nawe ukuze mu bandi ni nk'ibihe bintu umaze gukora Dramati muri uno muziki cyangwa ku mpano yiwawe nk'ibihe bintu umaze kuronka bimaze kugushikira ukaronka bivuye muri uyu muziki nyene ukishimira ukavuga ati iki kintu vraiment kirarenze a lot of things icambere n'abantu kabisa urukundo kumva ko you have a support y'abantu utariha they are ready kugusupportinga for free ntimuhura ico ni cambere kandi kinakomeye kuri jewe ikindi nuko the connection canke kumva kuri Alex kuba mwisi wawe and then igikurikiranaho no ni iterambere rya buri munsi abantu tugenda turagira ego kabisa Bantu Boy yaragufashije drama kushike hano hantu ariko wowe nawe ugeze ahantu hoshobora gufasha uwundi muntu ntitumenyereye ibikorwa vyawe unakorana n'amafeaturing n'abandi baririmbyi n'ibiki n'ibindi utegura gute kuzohagurutsa cyane gufasha iyindi generation cyangwa undi muririmbyi wari we wese kugira no bagira ahantu hishikanye kugira nabo bafashije I wish ko no bikora nkuko abandi bantu bose babikora baba bafite idea yo kuvuga reka mfasha abandi baririmbyi kubera ko nanje ndafite abamfashije
mugabo bisaba inguvu nyinshi ku buryo uvuga ati sinzo kwisange muri ya erreur yabaye hariya na hariya na hariya so ivyo wabonye abandi ntazobibona je rero nashaka kumva ko igihe nogira iyo idea yo kubikora nzobe nikwije mu nzira zose kubera ko umuziki cyane cyane uhereye ku muntu mushasha uza gukuza biza gusaba investment nini cyane gose so biragusaba kwitegura mentally amahera like financially like mu nzira zose kabisa so I think I'm not ready right now. Ni nk'ibihe bintu woba warahuriye navyo muri label canke ivyo vyaragushikiye mu gihe wari muri label ya Bantu Boy gushika kuri uno mwanya uvuga ati jewe nuguruye label yanje nkashiramwe abaririmbyi banje sinifuza ko umuririmbyi wanje yoshikirwa n'iki kintu no iki kintu ntaco nokorera umuririmbyi wanje. I think biriho byinshi like ama challenges menshi muga I think it's more personal ku buryo umuntu wese udashobora gucumbwira ngo urumva ngo swati ngo twarabuze ahantu turara mugabo amakosa yo abahari nta kintu na kimwe nta bintu byamari vyiza cyane hariho nk'ibintu nka bitatu dramatic canke bine uvuga ati vraiment iki kintu sinifuza yuko cushikira umuririmbyi wanje ari muri label yiwanje. Ni novuga ntivyashikiye jewe novuga ahubwo ni kubaririmbyi bose ko uba uri ahantu and then hakabamwe negligence ku muntu umwe cyangwa uyundi no kuvuga we are working together mugabo hakabamwe negligence mu kazi kanaka kubera ko je akazi kiwanje kameze neza so I can't do that. Drama muranibaza ahantu speak you baba muranibaza ahantu deja nkikibona yuko tugufise nk'umutumiro no munsi I was like oya dramatic ahura bihora bishika ukicarana na Billman Boy utari mu kazi juste gucira mukicara mukaganira nka kujya byahora biba mukiri muri Bantu Boy. Kenshi cyane mugabo cyane kiri kubera ko Double J he's more introvert abari muhira he's not an outgoing person so kandi ni nasawa cyane kubera ko vyerekana ko if ever abantu bavanye ntibisigura ko it's for life so and I love making peace with people naho abantu bamwe batabitahura I really believe yuko nyimba twaravanye ahantu hamwe dufitaniye ikintu kiduhuza naho tutazoba tuzinanye mu buzima bw'imbere icyo kintu kiba kidahari byo bari bivra nibaza yuko imbere yuko dusubira kugaruka muri concert gato baca bafasha mu hinga bw'ivyo nyuma y'akanya gato bazane nimero abakunzi b'umuziki w'u Burundi abakunzi ba Dramatic batangure kumibariza ibibazo no kwandika ama message bamubaza turabwira ngo dushobore kumubaza ibibazo byose muza kuba mushaka. Drama tugitangura umwaka watubwiye yuko muri uno mwaka utazohera utatuzaniye igikorwa uri kumwe n'umuririmbyi kuva muri Nigeria bigeze he? I really have them ama collaboration arahari le problème sinovuga ngo ni industry yo mu Burundi canke ni twebwe tutari update cyane ariko ahandi hantu people they can give you like featuring for free muka recordinga ukarungika ama vocals mugadi at the end of the day they will be like dushaka video ya $15 dushaka video ya $20 and then you ukagira kuri niveau wicara ukavuga ati $20 harimwo ama featuring angaye rero utangura kubishira mu giharu nyene ugatangura gushira mu biharuro album menshi mu Burundi habarimo album menshi cyane no muri East Africa araba collab ateye ubwo and then ugerageje no kuraba nawe umwanya uburimwe ibintu buri kurakora swat uri ku shooting izindi ndirimbo swat uri gukora ama concert no kuvuga kugira ucuhuza umwanya ujya muntu wiwawe ya mahera and then kandi bakakoblija swat tugende South Africa twebwe mu Burundi ushobora kumbwira tugende South Africa mugabo je ngiye gusaba visa bakayinyima bisigura ko turacafisa ahantu henshi atuma tudatera imbere nkuko abandi bantu bose batera imbere cyangwa bavyifuza korabo zari zihari wabivuze byaranse ko zirahari kandi like nka 70% y'izihari zose kubera zirashika nka 6 cyangwa 7 zaraheze mugabo zarakozwe ziraheze zaraheze ino mu minsi heze Dramatic uheruka gupostinga ku mbuga zawe widoga n'akababaro kenshi je ndayita imyidogo widoga n'akababaro kenshi uvuga yuko hari amwe mu masanamu canke amasanamu y'indirimbo wari wagerageje gukora yafuditse yatakaye byagenze gute bijya bintu byagenze gute byukuri duhe inkuru y'ukuntu ibintu byari bimeze ya ndirimbo yawe nande amasanamu yatakaye baragusubije
no yari indirimbo yiwanje Mwagihejeje jenyene gute? and then bikinshikira niho nabonye ko bishikira n'abandi ba artiste benshi kabisa nuko gusa tutabimenya jewe ni kubera ko navyanditse kubera ko ryari rya mbere ndabimbaye ko ndanavyumvise and I wasn't ready kubera ko I can't spend like $3,000 canke 2,500 and then nkaca nendera pinga kumva ko nta video mfise and I'm like ngimvunjishije mu Burundi nangaye unyene rero nicara ata image nini mfise mugabo kubera ko nagiye muri Tanzania guprofita anniversaire and then soit nari mfise idée yo gukora audio n'umuririmbyi wariya canke nkora video yiwanje shambona ikintu kiri hafi kiza kunyorohera ni video so I called this guy baramumuje nawe and then turavugana inde bahuje entre n'umuntu arasanzwe n'umuntu yarasanzwe ari muri Tanzania umu artiste nawe mwari mumenyeranye cyane genre and then dushootinga video dushootingira Tanzania like Dar es Salaam and then tuja Zanzibar yari indirimbo iri single yiwawe wenyine yeah yiwanje jenyine and then after nje ndagaruka mu Burundi ni aguma mu bintu vyiwe and mu misi mbona abanyandikiye yuko like ama equipment bayamwivye araje abantu baramutwara ama machine whatever and I was like na video yanje acambwira video irimwo and I was like done tugire gute and then kibazo cyagiye kuba nuko we didn't actually like gusinya amasezerano and I would recommend artiste wese ahanari if ever naho uzobusavye faveur umuntu uzi ko washizemwo amahera yiwawe canke energy ziwawe uzogazofuma kabara agapapuro gato ariko kabe gafise signature cyane and then je kubera ko n'umuntu akomeye and then je naramusavye kwa kundi tuvuga ati bana fanya kakitu niko napita and then the guy we like okay reka tubikore biragoye kucumubwira ati rero nari mfise agakontra gasi so mugabo byanyeretse yuko everything can happen ku muntu wari wese no matter the situation burimo utegerezwa kwa muri ready ko every challenge ishobora kukubako mu mwanya wari wose ubundi abantu bo muri Tanzania canke abantu muri Congo abantu bakoresha ururimi cyane rw'igiswahili hari ukuntu ujya nagucanganije arakubwira barufata nk'ururimi rukoresha mu kubesha barakubwira ngo uri umuswahili wewe urasosa cyane yes drama nibaza yuko bataratangura no gushira ko nimero ya telefone sinzi gituma nabasavye batarayishira ku mwenga bw'ima yishireko batangwe no kutwandikira imbere yuko ndakubaza ikibazo nibaza yuko umucema nakanya abantu batangure kwandika hari wavuze ngo hero ndi eloge makamba mbwirira dramati ko ndamufana birenze sigaje kumwishira ko tatu ku mubiri I really love it mugabo tatouage na ntubimuhanuye ivyo bintu I really appreciate kabisa kuva ku mutima kandi urakoze cyane kubera kabireke tatouage is something kiri ku mubiri wawe kitavako kandi cyategerezwa kuba gifite insiguro ikomeye ku buryo ejo canke hirya ejo utabyicuza jewe nshobora gukora ikosa uwo muntu akanya and then ndi ku mubiri wiwe azuca tori pass uvuze ivyo bintu ncanumva shaka kumenya ikintu wicuza muri career yawe muri no myaka umaze mu muziki ikintu warakoze ukavuga ati kino kintu ndakirogreta naradekonye kabisa bavuga ati kino kintu let me see kuba too much friendly n'abartiste bamwe byakononeye byakwezi iki muri rusange mvuga ukuri kwinshi ni ngora no ni byiza turiko turubaka like kuba friendly cyane kwa kundi uba wumva ati je kubera ko ndi umuntu ari open minded like nta ngorane n'imwe nta shetani na rimwe so that means abantu bose bitwara ko kumengo ni bamwe mengo na bameze neza bose kandi sometimes ari gusanga abantu batakwakira cyo kimwe muko ubakira so novuga ko niryo kosa rya mbere nakoze muri carrière and then sindari regreta kubera ko buri kintu cyose gifite insiguro yacu n'inyigisho yacu so but it's something numva ko ntusubira gukora kabisa yari bigushikira ukiyumvira canke ukumva yuko ukifuza gusubira muri label y'undi muntu hayo bari international international Don Jazzy aguhamagaye muri
Melvin wo ugira aho navyo ni kubera ko bitoba ba vyoshoboka drama vyoshoboka oya Bitoba. you know what they don't sign like international artists basigninga aba artists bari local and then baka exploiter so mugabo harama no harama major label buri mu artist wese abafise indoto zo kumva ko yasigninze like Universal like Sony Music mugabo kumva ko n'umuntu aje kunkorera ibintu no kwikorera wapi kabisa kandi watubwiye yuko muri Bantu Boy ibintu byari bimeze neza uri bibereye nk'akana muhira ikintu cyose cakwizanira ibintu byose byari byoroshe bwico gihe sinari gushobora gushutinga ubwo buzima ntabwo ko no mwico gihe sinari gushobora kwikorera video sinari gushobora kwirira audio niyo mpamvu lebo ihari kugira igusupporting nk'umuririmbyi and then wewe baguhe ico kintu ushaka bakwerekane mu bantu and then nabo baganye nkuko kukwerekana nkuko kumenyekana kwawe and then nyimba ivyo bintu je nshobora kuvyikorera simbona akamaro ko kuja kubwira undi mbona ati reka nicare ngaho nkorere abo ndace nifuza kumenya umpe navuga ati ni nk'itandukaniro umbwire les avantages et les conséquences z'umuririmbyi kuba muri lebo na avantage zihari n'ama conséquences ahari umuririmbyi ariko arikorana ibyo byose biza guhurira kuri contrat umuririmbyi yasinye kubera ko nyimba wowe wasinye ibintu bitakorohereza you always gonna be a wicked like nyimba navuze ko sindi free ubuzima bw'iwanje nimwe mu bufise nibo babufise that means you never gonna be independent nyimba wasinye contrat y'imyaka 20 iyo myaka 20 nta kintu no kuvuga bivana na contrat umuririmbyi we waba ya propose nyimba je nakubwiye ati uzondihira inzu uzonkorera ibintu byose unkorera umuziki nta kintu kimwe jewe nzokora buri kwezi nzoba mfise aya mahera membwa umuririmbyi akumva biramuryoheye biramukwiriye kandi bakanabikurikiza Davin's umuririmbyi ari mu avantage kubera kabayeho byo we yashaka so bivana na contrat y'umu artist uhanura nk'umuririmbyi agitangura gukorera muri label canke cyane gose kabisa no it's a struggle you have to go through kubera ko lebo ntiyigeze ibambi kubera ko akamaro kayo ni uku exploiter itara iri mu muntu canke igakuza produit abantu bagashima iyo produit no kuvuga ni ikintu cyose gishobora gufasha umu artist wari we wese cyane yes n'abantu benshi banditse ama message kangerageze gusoma make ndabahaye miriwe ndirenova ikampara ndashimiye cyane ku butumire mwatuzaniye turakunda cyane Dramatindo mufana wiwe cyane ndaramukunda ukuntu aririmba kandi ndanezererwa n'intambwe yarigeze ko ndamwifuriza ivyiza gusa agere kure yifuza kugera jewe nabonye Affiche y'Igiteramo ciwe harimo na Mr Blue ndashaka ko yo duha featuring yiwe na Mr Blue vyonezera cyane twe dukorera mwebwe if mubuze yuko bishobora kubanezera then we will work on it yes ijya show yawe iri mu kuba ngoma niha image Melanin Boy na Alvin Smith bariko baragwana izoba ari vya bien toto moya uyu mufana ikicyumviro ciwe kantu gasomye nabi umuntu arakunda ni toto moya toto moya yes my favorite artist Dramati hama voice yiwe kweri jewe ndagushira hamwe n'aba artist bo muri Nigeria warahi wa the best appreciate yes bonsoir ndi Rukende Igitega muri Rukende bonsoir muri nibaza yuko ari Canal sinabonye hariho ndakwemera cyane Dramati appreciate undi yanditse ngo hero Dramati nashaka mbaze ico mwapfuye na Cash Boy nimba atari banga who is Cash Boy je nanje nawe nzi zina ryo yanditse ariko uyu muntu uko biri kose ara yo zina sinzi cyangwa ni wari Cash Boy tatubanze tumenye Cash Boy wari Cash Boy ni indega mutama uraza kuduha umuco yes ariko mbona menga yitwa Keita umwana w'umukobwa ashaka kumenya icyo mwapfuye na Cash Boy drama muri concert yawe nacu tadukora njyana hano ngo twaciye hirya no hino kugira ngo tuyagisha abakunzi ba Explosive ariko muri concert yawe hari ama concert yabaye no mwaka abafana bahora bayakrasa bakavuga bati hari iya mbere ya kabiri ya gatatu nawe uri kuraraba urabona iza kartonye gusumba izindi
inyuma y'uno mwaka concert yawe bivanye n'ukuntu uriko urayitegura ubona izoba ari nk'iya kangahe ma concert yawe yagize success? I don't know kubera ko I don't predict the future mugabo nizera ko kubwiwanje ndifuza ko bizoba ibintu by'agaciro kuri twese ku muziki cyane cyane wo Burundi kubera ko ni ibintu by'iwacu. And then ejo canke hirya ejo nitwicara tukavuga ati harigeze kuba bino bintu byari bimeze neza and then abarundi barashoboye kuryoherwa umuziki wacu twarabonye niveau yawo kubera kugerageje kuraba n'aba artistes barimwo n'aba artistes bariko barakora cyane kandi bakora ibintu bigashimwa so novuga ko ndashaka ko umuntu wese ashigikira umuziki w'Uburundi azokwicarana akavuga ati twarigeze gushobora kuryoherwa mwino show harigeze kuba igikorwa kiduhuza twese turaryoherwa. Drama twabonye muri concert harimo umuririmbyi yitwa The Voice kuva mu gihugu ca Tanzania ari kuva muri WCB manager we ni Diamond Platnumz wayazi nande kugira umusabe ko yoza mwayazi na Diamond no I didn't harababa aba intermediaire kubera ko umu artiste ntavugana bajya ba artiste bose bari hajya barafite aba manager babo so you have to go through our manager and then aba manager nibo barungika hejuru. Yes ako biri kose mu Diamond arabitse ku muririmbyi wibazo muri concert y'umuririmbyi yitwa Dramatic wow ni iteka ariko wisunze iki wamwiyumviriye gute? No, it's one of abaririmbyi twari dufise kuri list nukuvuga siwe yari plan A cyane gose kubera ko twari dufise liste ndende and then tugenda turaraba bamwe abashoboka swat amabije swat umwanya kubera ko hari gisanga bamwe baba bafise ama concert ico gihe and then turaba abasigaye bari available mugabo bashobora kudukwiriza ama critères twebwe dukeneye. Abarimvyi batatu bose bava mu gihugu ca Tanzania turi muri East Africa ntawo muri Kongo arimo ntawo mu Rwanda ntawo mu Buganda ntawo ahehe umwe babiri batatu bo muri Tanzania kubera iki? I think no turegeranye cyane ku buryo tutari dukwiye kwinubana cyangwa mu nzira yo kubona ko twebwe tutariko turaboneka iwabo. Yes buri gihe no ngaho hakujya niko twabigenjeje you have kwiyegereza abantu baho bakamenya ivyo mukora bagatahura agaciro kanyu bakanamenya valeur y'ibintu mukora iyo ari so nibaza ko ijya link yabaye y'aba artistes bo muri Tanzania nabo mu Burundi it's a more way yo creatinga connections ejo mukazokumva The Voice yarinjana na Alvin Smith Dayo yarimbanye na Melanin Boy and then twebwe ejo muri Tanzania tuzokwisanga tuhari tutazi ngene twahashitse aruko kugenda turakorana n'abantu baho bakorana natwe and then bikatuzanira inyungu ku muziki wacu. uvuze mu babanyi ucunyibutsa kiya kiganiro twariko turavuga twaravye wakoranye na kuri isibo TV hariho ikibazo Miss yakubajije akubaza yuko hoba hariho indirimbo ririmba ari true story wamwishe indirimbo zishika nka zitu waramubwiye yuko kosho iri muri true story waramubwiye yuko itampurize irimo muri true story ahantu ndashaka kumenya story udutera inkuru gato naho byo fata umunota umwe ya itampurize iyo true story iyo nkuru yanyu kuntu yari imeze mwarivye banke byagenze gute? No video ibitandukanye na audio cyane kubera ko image iza creatinga a story behind ishobora kujana niyo ndirimbo canke ikintu kiri interesa kiza gutuma umuntu avuga ati ibi bintu birahura canke ibi bintu birajanye n'indirimbo ndashobora kwicara nkumviriza indirimbo ndiko ndaraba ya mashusho kubera ko hari n'izindi ndirimbo zidafisemwo storytelling muri zo but the true story idea ya video I always create my scripts. Always. I always create. Yeah. By the way, ufise nibaza yuko uri mu barinzi ba mbere mu Burundi bafise ama video meza. Gushika kuri kano kanya nayo nibaza yuko credit no iha mu director wawe. Yeah. Ariko kandi sinarinzi yuko nawe ubifise mu ruharo. No, I always kuko script nico gikomeye cyane. Gusumba ibindi. Nibaza ndashaka ko buri gihe energy yose mba numva ko mu muziki ni muri image. Ugerageje kuraba n'abaririmbyi bateye imbere gose ikintu cya mbere bakoze hari ama image
gerageje kuraba nabo ba Diamond they start going muri South Africa batangura kuja muri Nigeria so video ifise meaning nini cyane ku ndirimbo kabisa nibaza ko ari bimwe mu bintu vyatumye ugira power nini ya cyane I think so mu bitima yes my image yawe yajasa neza bite ndi Emery irakoze mu kinanira turagukunda cyane ibikorwa vyawe bambwiye yuko mu buhinga bw'ivyuma bitariko biroroha ko badutelefona ariko kandi mutwandikire kuri WhatsApp kuri iyo numero abantu muri ko muragerageza kudutelefona vyanka try again vyase muce mutuguma mutwandikiriza message hey drama team moi c'est Keina you are really my favorite artist ndagukunda kandi j'aimerais que uzosohokana rimwe gusa je rêve kwicarana with my star so thank you so much shaka kumusohoka let's go text me rondere yene nyandikira together yavuze yitwa Keita Keita yes okay we going yes yavuze yitwa Keina yes yitwa Keina nice to meet you hi Keina Keina dramatic wazo gusohokana ni wa parvena ku murongo ariko icagutumye nico kigoye oh yeah we can do it Dari ngo ndiyumvira kuguruza another YouTube channel ishobora kumpuza n'abafana nk'aba and then if ever hari ubikeneye akabafisa ahantu yandika cankwe arungika ubwo butuma and then tukagira Dramati kuri ya clip nyene ya itamporize kijya duga cyagaye muri ya clip kuye first of all ijya modoka ntani fire yari ifise nana fire isira mu mariske and then no mupapa w'umugenzi kabisa yarayifise mu rupangu ntiyari imeze neza mugana aramubwiye ati uyikure ngaho no yarambariye ati nyimbu yikeneye I can give you that mu kugushigikira kandi namushimira ahantu hose ari yarakoze cyane so yari imodoka iri mu rupangu and then twavuyeyo tusubiza mu rupangu na polisani imana yarabazigama isino kutwara mu ibarabara imodoka idafire biragoye kosho haragaragayemo cyane mu buryo waririmvyemo rujya rurimi ni kirundi mugabo atari kirundi jana kwijana hariho benshi usanga ari akenshi bidogera ko ururimi rw'u Burundi ruko ruratituka novuga ko kuvanga indimi ni ibintu bifasha umu artist gukura no kumvikana cyane jewe ejo ninatera imbere muri state canke muri Europe ntibazomenya ngo Dramati ngo yaririmbye iki bazomenya Dramati ava he Dramati n'umurundi nukuvuga bobo ntibitaye kumva eske ndirimba ikirundi canke iki ejo nzoririmba icongereza ejo nzoririmba igishinwa so it's always kuba creative no kumva ko hari abantu benshi tegerezwa gushikira hari abantu benshi bategerezwa gutahura ibintu ari kuraririmba hari abantu benshi bategerezwa kumva message washase gushikiriza mu ndirimbo ariko drama mu Kinyarwanda mu Rwanda iyo mu ndirimbo zawe ya salo amukiriza Dramati ngaho niramukirize urinde utwakwiherereye ndi muyinga ngaha witwa gute wo muhira ari gute mwamagariye Dramati ndakumva mute you too demanding Dramati yego kendo umwana yibandi musuhuza mbodire kusho ngene yagenze kosho ingere yagenze yagenze neza yagenze neza cyane rwose kabisa bani muhinga nyine turayifana murakoze cyane kabisa muhinga ni muhira n'amashugwe kw'isemu yego kabisa mutama wavuze ko witwa gute genda gufana ndumufana wawe witwa gute mufana Keni takarimu ndi hani muhinga yego karimu komera ubandanye ugira umunsi mwiza kare nawe yego yes icyo kibazo cyanje cyavuga ngo mbega mu ndirimbo zawe duhora twumvamo agatusha k'ikinyarwanda ariko mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bo mu ndirimbo zabo nitwumvamo ikirundi kubera kimwe bwe muzaku yesalo abafana ntibashaka kumbaza kino kibazo yesalo kubera iki muririmba ururimi rwo mu Rwanda alors que mbona umenga biratitura cyane kumenyekanisha no gushikana kure idarapo ry'igihugu cacu eske nubona yuko
ejo umuntu yo kumva indirimbo yawe ari mu bindi bihugu atazi Uburundi n'u Rwanda yahava yibaza ko wewe uri umunyarwanda credit yawe ikaja ku Rwanda kandi uri umwana w'igihugu c'u Burundi cirere je nibaza ko it's not even 100% ko mba naririmbye ikinyarwanda ku buryo umuntu avyumvishije nko muri kosho hoho atokumvisha ikinyarwanda no sugukasura let me give you something like let me give you an idea when you're doing marketing ikintu ca mbere witaho ni how are you going to sell yes and aba artists twebwe turadandaza and then mu kudandaza turamenyekana hakamenyekana n'igihugu cacu en general yes kugeza ino saha nuko connection atari sawa cyane kosho it's top 5 mu Rwanda cyane twarabibonye ni ukuvuga still now iri mu ndirimbo za mbere kuva isohoka iracari muri top 10 ntigeze ija munsi ntigeze ija hejuru kugeza ino saha iracari muri top 5 that means nk'umu artist jewe mba nimundagira ikimba ndiko ndadandaza kandi ikindi kintu naco simba nikuye igihugu canje kubera ko mu ndirimbo mba naririmbye yes haba harimo ikirundi you can tell like mu Rwanda gushika muri kano kanya ndabona yuko kosho 5 song yes iri mu ndirimbo zitanu za mbere ziri so that means nyimba ico kintu ushobora kugikora kikakushikana ahantu kure yes muri wewe uzi yuko I'm proud to be Burundian kandi nkaba ndi Murundi ugerageje no kumva indirimbo siyo siri mu Kinyarwanda yes na slang canke udutamo ba wakoresheje uba witije nkuko nshobora kwitiza mu Kiswahili yes nkuko sad bashobora kuririmba je vais bien akaririmba mu Kiswahili so that means twebwe nk'abaririmbyi turadandaza yeah yes reka ngerageze gusoma message bon ana play me dini twa vava ndasavye mundamukize dramati ati ndagukunda ndakunda ibikorwa byiwe kandi ni yubahwe cyane hello Buja TV ndi dramati n'umufana wanje ahubwo niwe uri umufana wiwe nkabandi n'umufana wawe ariko ntari bikabise uramuzi nawezi mugabo kurishaka mbona je n'umufana wa for life yes dramati n'umufana wanje nkaba nitwa Biri Ntibitoke ijya ndirimbo yaratwemeje kweri ndamukunda abantu bariko baradutelefona kuri WhatsApp mwihangane mu dutelefone kuri apeli sanzwe ntibizagukunda kuko mu dutelefona muri benshi ariko kandi muri ko muratugora kuko ntidushobora kubitaba kuri WhatsApp ariko kandi mubandanye mutwandikira muri kano kanya drama concert yawe je ndi mu bantu babiri bayiteguriye ariko nakafise n'ubwoba ahantu Cubaba Melanin Boy na Fernando no Melanin Boy na Alvin Smith hari Melanin Boy hari Fernando hari Alvin Smith kuri stage oya Melanin Alvin nibo bateye ikibazo barasabanye ikigongo na sisa bihera ukuntu sinibaza kubera ko ugerageje kuraba n'abaririmbyi batahura ibintu barimo kandi ba respecta akazi kabo yes and then nyimba uba uzi kuri ku kazi you always believe yuko I'm working yes kandi hariho reputation hari ukungena utiyikira reputation bw'iwawe nibaza ko hari ibintu byinshi dukorera ku marezo social tudashobora gukorera kuri public ako wabashije kuba convince gute no they are working bari ku kazi kandi ikintu bakora bo no kuririmba so if ever ubahaye akazi ko kuririmba canke sinakazi nabahaye kubera ko benshi they came just to support me yes ndanabashimira cyane sinumva rero ikintu cyotuma haba amazaga yes bibaye dramati tukiri ngaho nyine muri abo batatu Alvin hamwe na Melanin Boy hamwe na Fernando donc ni batatu badahuriya ku kintu kimwe canke bibiri yes abafana n'abafana zarase nuko bahurira mu abafana n'abafana abafana benshi peut-être bamenyereye yuko hari indirimbo za We Love Music Melanin Boy hamwe na Fernando abafana kandi uri kurabakorera baje nko muri concert babonye abantu babiri bakunda barashegumuka warabibona kera ku makonseri aba Fizo canke ndengo Fizo canke dushaka Bifest canke dushaka nde wariwe wese bakamuririra bashaka indirimbo canke bagasaba indirimbo bishitse bagasaba indirimbo ya Melanin Boy na Fernando bari kumwe bakiri muri We Love Music bazoronka umwanya wo kuzicishamo kuziririmba eske kizocamwe kubafana nibaza ko agaciro ka mbere bagaha
akazi basanzwe bakora bakanabatahura barasanzwe bazi yuko batagikorana. Yes. Ariko tumaze iminsi twumva Dramati canke hamaze iminsi haba ugasanga nk'indirimbo bakoranye y'audio abaririmbyi bakagenda kubasaba yuko bokorana video bikanka. Kubera ko they are not working together. Hamwe muri video. Nako ngerageje kubica ku ruhande sinzi ingene basanzwe bakora. Mugabo ngerageje kuvuga nk'umu artist. Yes. Navuga ko bo barazi ingene basanzwe babikora. Ngira siyo concert ya mbere bazoba bahuriyemwo barahuriyemwo no kuri Jardin Public. Yes. Barazi ingene basanzwe babikora. So ahubwo ikintu gusa mbwira umufana wese cyangwa umuntu akurikira ibintu dukora azoba ari muri kijya kibanza naho aze afite umutima wo gushigikira buri mu artiste wese aze afite umutima wo gushigikira kandi bose ni bamwe n'abarundi aze afite umutima wo gushigikira industry yacu kubera ko tugerageje kuraba twese dufite ahantu twavuye dufite na famille dufite ibintu dukora. So buri muntu wese abashaka kuryohera abantu ko ashoboye yirengagije ibindi bintu biri ku ruhande. Yes, hariho umuntu ari karandika message ngaha yavuze ngo hello guys meze neza mwese nitwa Kerimba i Bujumbura mu Nyakabiga nukuri fise indoto yo kumubona Dramati amaso ku yandi kandi nashaka kuza muri Dramati concert gusa nta bushobozi mfise nashaka mumubwire Dramati andihire jewe amahera ya bus nzoyarondera. Dramati Imana izokuriha wallahi kubera uzoba wagize indoto yanje to be completed. I'm your brother from another mother. Yes, karasa uko murihira muri show ya. How can I do it? For example, I can take his number. Yeah. Yeah, ticket yawe nibaze yuko ticket yiwe uzoyironka tukayakira muri explosive then akaducontact ukuntu yoza kwitora kuri Buja TV niho byokoroha cyane kugira ngo ntuhavumo amahera ngo acayagura bega ho muri concert atakina ari karafata zabanyote asubire kugora arafije yasavye yes azoroka ivyo yasavye ni matazi gusaba nagatski sari nitwa Samir mu Nyabugete Dramati turamukunda cyane hama nashaka turirimbire friend zone murakotse undavuze ngo hama bite muramize neza hama ndashima Dramati ukuntu amaze kudutamo indirimbo ziryoshe zimena kabisa ndamukunda niwe n'umufana nemera naza ko ari mu gishatsi kuvuga muri imvyi nemera kandi ndashaka ni nimero yiwe none ko umutanyishuye. Yes yavyumvise nimero yango ni 66 666 ni 666 Illuminati. Yes ndumufana wa Dramati indirimbo ziyo turazikunda cyane turamukirize arabumva amahoro di ornera wagwan Salo yanyereye umurongo uri kurabagora cyane ornera yanze yuko amahoro ndi ornera mu Kirundo Dramati ndamukunda sana icambere ni mundamukirize kuko arashoboye hama Imana ibandanye kumuja imbere atera intambwe mu muziki wiwe. Undi muntu yanditse ngo he ni Nema muri Kenya proud of you Dramati big up sana. Yes, abantu ariko dukurikirana bari muri Kenya thank you so much kuba mwadukurikiranye. Drama akabijya kuri concert ya kugira ngo tugusezere maybe tuzosubire kwakira next week abandi baririmbyi bazobavuye mu bihugu bitandukanye baje kugushigikira nakaye kantu kakabijya kakantu uvuga ati mufana nataza azobahomvye iki. Jewe I'm that person that is full of surprises and then hari ibintu nshaka gukora ubwiwanje ziko bizoryohera umufana wese azohari muri kijya kibanza. If uzi yuko uzoba uri Bujumbura kwiyo tariki just be there stay with us turyoherwa dusangira umunezero kabisa cyane. Yes ni abafana muri ko murandika ku bwinshi ariko kandi umwanya uri kura tujana Murundi yavuze ngo akaryosha nigahora mwitama. Yes nigahora mwitama kandi ngicu tariye bawibikiye gusa undi yaciye agaruka ngo amavuta y'umugabo namurayemo. Nifuza gusaba iki kintu Dramati nifuza gusaba iki kintu ugire impanuro canka akajambo kagasoni karugi navuga ati duheza n'ikiganiro cacu impanuro mpeka abaririmbyi aba upcoming new generation
kubijanye n'imyitwarire n'ukuntu bifata muri aka kazi kabo novuga ni kuba consistent ukamenya ikintu ukeneye no kubikora nka passion ntiwumve ko shaka kwicara muri Buja TV cyangwa nshaka kubikora kugira ejo abantu bazombone nambaye amashene ubikore uzi yuko ufise objectif shaka gushikako ubikore uzi yuko umuziki ntufate nko kumengo ni black kwera ko arabandi bantu bariko bafata nk'akazi and then ube ready guhura n'ama challenges yose y'ubwoko bwose kwera ko nta kazi na kamwe katoroha no kwibutsa yuko umuziki ni chance no kuba harimo investis kuko bigenda kose uzogira chance rimwe kabiri gatatu mugabo munyuma hazogera ko bakenera kubona inguvu zawe ubushobozi bwawe bugera mu bikorwa uri kurakora hari umuntu abajije ukuntu mu bazoronka amatike batanguye kwandika basaba itike guhera muri weekend zoba ziri hanze no musi kwa kangahe no musi kwa kane Thursday guhera ejo zizoba ziri hanze kandi zizoba ziri ku mayara makeya zizoba ziri ku 15 bar ku muryango neza zizoba zigugwa 20 tuzoshobora kubamenyesha abantu bashobora kuzironka en avance. Yes nibaza yuko message muri ko murandika twozikawusha gatoyi kugira ngo turabe turangira bite muraho reka ngenda musomeye era ino message bite muraho nitwa era mba IGTG nashaka kubaza ico Giteramo hazo kizoba kimwe gusa hamazo zigitega ryari kuhaje cyane akomerezaho bagumye bandika zino message abantu benshi bari mu ntara azogira mu ntara igihe mu ntara zabo nabo kubasangayo before yuko dukora dramatic concert nariko ndiyumvira like dramatic tour yo ngaha mu Burundi komsa bishobore kumuza nabo bantu bandi tutaba turi kumwe kenshi cyane kubera kugerageje kuraba ngaha tuhakora amashow menshi so before that sinibaza yuko your idea it just vanished iracahari kandi turiko turayikurikirana anytime bashobora kubona information yerekana the dramatic tour yo ngaho mu Burundi. Drama wakoze kutwita muri Explosive ryari teka kubana nawe n'abakunzi ba Explosive bariko bararyoherwa cyane kuri uno munsi mwakoze anytime nibaza yuko nitwasubira kurondera uzotwita I'll be available 100% mwakoze cyane mani bahezagire wandanye mushigikira umuziki wacu mudushigikira nk'abartiste n'abandi bashasha bose mubakire nkuko natwe mutwakira ande twisange turi umuryango wagutse cyane merci nice sky kuri kano kantu twabana reka ndagushimire jewe Q baba ndagushimire cyane nshimire cyane umutumire wacu uno munsi nshimire cyane abakunzi ba Explosive bose muri rusangi nshimire babandi bagerageza kutwakura bikanka ariko bagerageje nshimire babandi baguma batwandikira utumessage n'ubundi ati muracari ko murandika ndababwira ngo ntandi muzosanga y'amakuru yizewe ntandi muzosanga babanyempano bagiye batandukanye atari mu kiganiro cya Explosive y'amakuru ari ku mwanya na cyane cyane uri muri concert kwa Dramatic ari umuntu agiye yanditse message nifuza ko nogenda somye y'urusaku ncane ko muri Explosive dukunda isaku cyane yanditse ngo bonsoir muramenze neza nashaka mu muri Dramatic azora baduha ikirori ni muyinga jewe nanditse no message ndumu ex wiwe mwese muri ko muradukurikirana muri she's lying she is lying none bizi gute gati kuzizina yarashobora kuba ari we nta mu ex no mufisi she is lying 100% kwera ko Jeff umu ex umwe nawe nyene yanditse ari Bujumbura no munyabujumbura no musi yadutse akinyaka yose amazi muyinga wari inzuva nakunze umukobwa nigeza nkunda kugira mvuye muyinga kandi tutakunda yaranarongo aswere je narigeze kumva emission uri kuravuga yuko usaba ex mengo batatu aba ex ego no nabakobwa narondeye batigeze bankunda mugabo wo mwakundanye ntibabitswa aba ex abo nakunda yari umukobwa umwe wenyene wenyene nawe yarameze 2020 kugeza ubu ore sana barakwiyamye ariko nta kundi yes this is Explosive turi kumwe from Monday to Friday do 17h à 19h masabiri aho turiko turaca hirya no hino amakuru adasanzwe ariko aravugwa hirya no hino DJ Kuru thank you so much vibes the party master big man selector z'abakunzi ba Explosive hamanizere yuko ikiganiro cyagenze neza turabashimiye cyane muragaho uruko yes my name is Q Baba the son of the living God Mr. dusubira ku munsi wejo kwa bakunzi ba Explosive n'andi makuru mugira aho mubahwe mugira imana n'ibintu
guca muri byose dusubire ku munsi w'ejo ciao ciao